umuyobozi ujejwe ibinyanyura amategeko no kuyashyira mu Burundi Fasoni mwaje muserukiye ishyirahamwe mpuzamasendica SEBU mushinga nawe mwaje muserukiye AEB mushinga nawe Fasoni mwaje muserukira amaserivisi akurikira muri protection sociale bashinga abafasoni musangiye imirimo mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi bahinga bitandukanye mwajemo muri kumwe n'umuyobozi wanyu mu bushikiranganji bw'ubutungane umuyobozi w'inyanyura amategeko no kuyashyira mu Kirundi shinga nawe bafasoni mwese umwe cyubahiro Imana yamuhaye Kristo n'isoko y'akazi itunganijwe n'amategeko atavuga na bose fasha akanya nyimbawe kwizina n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi yatungitse kumuserukira muri iki gikorwa zitamuvuye ko byashobotse yuko ayishikira kanatsinda igikorwa c'abahinga igikorwa c'abapoliticiens nk'uko mubizi haraciye imyaka 2 n'ugushika hagiyeho itegeko rishasha ryasubiramwo 1993 akaba itegeko rigenga abakozi n'akazi rikorera ivyabo no mu mashyirahamwe yegamiye leta ryasohotse rero riremezwa kandi riratanga gushyirwa mu ngiro kuva umukuru w'igihugu aritangaje tariki 24 Munyonyo 2020 iryo tegeko nk'uko mubizi abatari bake muri ngaha twari twafashanije kugenzanja basubiyemo kugira boneke nyuma y'indi rya kera kumva rero zari zitandukanye yuko hari ibyo ryategekanya byari byararenzwe hari imigwi dusigaye duhurikiyemo yadusaba gusubiramo amategeko y'iwacu kugira tworoheranitse akarere turimo hari ibitari byarategekanijwe mu itegeko rya kera cyane cyane nk'ibiraba uruhara rw'abakozi kitunganije rumwe bita informel hari ishasha tugezeho ko isoko y'akazi ndetse n'itunganya ry'akazi isi bigenda birahinduka ku mwanya bijanye no gutunganirwa n'amagara meza mu kazi izo zabaye imvo nkuru zatumye itegeko risubirwamo. Kuri izo mvo navuze nyinshi nta ngorane mu Gifaransa cyangwa no mu Burundi, ariko kumva umuyobozi yavuze ko amategeko yose yategerezwa kuronka kopi yayo mu rurimi rw'ikirundi, akaba ubushikiranganji bw'ubutungane
ndetse n'ubwo ubuyobozi bw'inyange zo gushyira amategeko mu Kirundi bufise mu byo bujejwe natwe izo mvo zitandukanye twavuze cyane cyane ahanini abakozi bato bato bakorera muri rwa ruhara rutunganya neza mu bita secteur informel kandi itegeko rishasha rikaba bivuga ko naho itegeko kubatunganya abenshi muri bo n'abatumva Igifaransa ndetse n'abatari bo muri twebwe Igifaransa n'ururimi nk'uko bakunda kuvuga ikinofunofu baje kuva inzara n'indege kumva kimwe mu bivuzwe muri icyo Gifaransa sinavuga ngo tukizi nawe kengereye mugabo akenshi agiye turazira ariko tubishyize mu Kirundi nivyo abarundi bose baramenye gusoma no kwandika mugabo nta n'umwe abuze umubanyi yo gusigurira byanditse mu Kirundi bikaza kumvikana gusoma noneho abenshi kubera kwiga bisigaye ariko umuntu abenshi na cyane cyane abakwije imyaka yo kuja mu kazi gushika ku myaka 16 n'abashobora kwisubiramo gusoma no kwandika mbere babizi ubu bakeneye rero kuzo kwisomera neza itegeko mu gihe uko ryateguwe ryo kwemezwa ukurikije uko twari twariyumviye iryo tegeko riri mu Gifaransa abari ngaha batari bake navuga ni marategise ni muzi icyo twagomba kuvuga kugakofe twashize kuri i mu Gifaransa nimwe mushaka kubona kandi ko icyo twifuza kuvuga mu Gifaransa icyo twavuze mu Kirundi niyo mvo tutatumiye benshi cyane baza bava hanze batari bakurikiye ibyari byateguwe mu Gifaransa rero ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi duciye ku ikete ry'umushikiranganji yarasabye mugenzi we w'ubutungane kugira ngo asabe ubuyobozi bw'inyama yo gushyira amategeko mu Kirundi kudushirira iryo tegeko mu Kirundi babivutse ku wa kabiri basanga babikoze ku wa mbere turakengurukira cyane turakenguruka kandi n'ukundi dusanzwe dukorana ibindi byose bitandukanye bwaduhurirako kugira barera amaboko icyo gituma nshaka nsabe abo baje tuva mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi turakomera amashi turakomera amashi kuko tubashimira ku byo mumaze gukora tukabura twabashimira kandi ko ejo twongera tukabasaba kudushyira mu Kirundi ibi canke biriya kuko amategeko agenga isoko y'akazi biri mu byo ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bujejwe ubwabo bahinda bwo gushyira mu Kirundi abakozi ba leta abakozi bakorera leta ari umwebwe si kubasaba rero ibyo mudasanzwe mushoboye tuzobasaba ibyo musanzwe mushoboye gukora kandi mugamije gufasha bizeye ko n'ejo twasaba gutera akamu tuzoheza bakatwitaba kugira ngo tubandanye dutunganiriza isoko n'akazi nashaka rero ntiwendayandira kuko uko nabibonye mu gitabo cyo guteganyiriza akazoza niko kirashaka mu Kirundi cyari gito ugereranije n'igikorwa mpamagara uyu munsi
bidasigura ko mutomimara mutsinda uburambe mufise bya mbere butuma mugira n'ingufu. Iki gitabo cy'uyu munsi cyateguwe mukagikiga n'ino kigashobora guhera muri minsi 5. Nibitakunda dusabe ubushikiranganji kubitsiri ukwita ibipfusi inzu. Ubushikiranganji twemera rwose bufise uburyo n'abahinga kugira ngo tuzora igikorwa cacu coheza kigahera. Siniko mvuga amajambo yo guheza inama kuwa gatanu, mugabo ndiko mvuga ivyo nicura ndavye ubunini bw'igitabo bituje kugira ngo dushyire mu kirundi uyu munsi. Nibitakunda ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi nabwo buzoheza gukora, ndetse dufise inshuti n'abagenzi basanzwe bakorera muri monde du travail, tuzododora uzoronekare uca banguka asubire yandika ubutumire dusubire tugaruke haba ngaha canke ahandi igikorwa tuzogite mu nzira kandi twagitanguye. Nibaza ko bitohimbara baturungitse uyu munsi, kandi nkabasaba ko umuyobozi yoheza tukazotanga raporo nziza nyuma ya vendredi.